ukigo incuti mama kwize inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa Incuti ya Bose hewe gikora gute yo ikigo c'ubuvuzi kama Incuti ya Bose gifasha barya abantu bose bagendana za ndwara nizi yo nozidondagura nkazima urabona barya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigu hepatite B na C zamibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafigo ibivyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza inguvu ku bubakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cane benshi kimaze gufasha baragishingira intahe n'abarya abantu vyananiranye yuko baheba itabi yo baba bukozeko sabwe erega ca kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo c'ubuvuzi kama Incuti ya Bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akura kuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 Incuti ya Bose ni inshuti yawe.